ndabandanya ibintu bitatu bibwirwa abasirikare, ibintu bitatu vyo gufata. Ntihagira ahandi hantu muzoja kurondera, ntihagira ahandi hantu muzoja kugwanira, ntihagira ikindi kintu muzoja kurondera, ni ibintu bitatu vyonyene gusa. Ni Kirimba ca Ntare, ikibuga c'indege, ni radio. Ivyo bintu ndabivuze bagomba bagende kwicungera uko bagomba. Biraza kurangira ivyo bintu vyose bifashwe. Inguvu zarizo zose baza gukoresha zose biraza kurangira bifashwe. Aho abasirikare ndacabwira abasirikare gusa. Mubonye ivyo bintu bibananiye, haraza kuza abagwanyi. Mugabo ntivyari bikwiriye yuko biza gufatwa n'abagwanyi bavuye hanze, namwe mwari ngaho. Kuko nababwiye abasirikare nta kindi mugejwe kiretse gutabara igihugu. Kandi ivyo bintu ntimugende kubikora mugiye imbere mwenyene. Haze muze kubanza kurungika abanyagihugu. Mu nyuma mwe mugende mukurikira abanyagihugu. Kandi abanyagihugu bakagenda bari mwibarabara, mwege ntimubarase canke ngo ntimubice, ahubwo mubakingire. Kandi muri mwege mu basirikare harimo abantu benshi batanegerejwe n'ivya CNDD-FDD. Mu ntuze muri mwege abasirikare harimo abantu batanegerejwe n'ibintu leta CNDD-FDD kirakora. Muri mwege muri basirikare mw'abantu bababaye cyane gose kubera ibintu biriko birakogwa. Haguruka namwe. Mu gipolisi harimo abantu batanegerejwe n'ibintu CNDD-FDD kirakora, abantu bababaye cyane gose kubera ibyo CNDD-FDD kirakora. Iki niki, haguruka, reka kwinyegeza, haguruka kandi muri benshi mureke kugira ubwoba, ni mureke kugira ubwoba, mwese ubwoba ni buhere, mwese abantu mwese ubwoba ni buhere. Haguruka, igihugu Imana yantumye, igihugu harageze ko kitabagwa, abanyagihugu harageze ko batabagwa, abantu bahunze harageze ko bataha, abafunzwe harageze ko bari kugwa. Ndabandanya ni vyinshi cyane gose, mumbabarire, uravyumva. Hanyuma mumbonera kure harimo abantu benshi batariko barashima ivyo leta ya CNDD-FDD kirabakorera. Namwe nimwifatanye n'abandi abakenyerera rugamba, abantu mwese mutariko murashimishwa n'ivyo leta ya CNDD-FDD kirabakorera, mwese genda mwifatanye n'abandi. Izo mpuzu, iyo myambaro yabo nimuturire cyangwa muyibaterere mu maso. Ubusigiye cyo kunyegeza, hanyuma ntimugire ubwoba. Si nk'ivya 2015, oya, nimuze musubira inyuma na gatoyi, oya, muze muhemuke mushitse ku ntsinzi. Mukazosubira inyuma muzopfa, mukazocanamwo muzopfa. Mugabo kwa Kiswahili wanasema hivi, umoja ni nguvu. Kushira hamwe urumva ni nguvu zidasanzwe. Ndababwiza ukuri, ibintu vyose vyabaye mu gihugu cy'u Burundi, abarundi nimwe mwavyigombeye. Nubu ndasubiye mu buhanuzi nabibabwiye, ndiko ndabwira igisirikare kivyumve. Ibi bintu bagomba, abasirikare bakagomba vyomara imisi 3 bikaba biranga ibindi ko ndababwira. Bogomba biramara indwi 3, mugabo baze bacunge barabe ntibimara amezi 3. Bikamara amezi 3 haraza kononekara ibintu byinshi, kandi haraza gupfa ibintu byinshi cyane gose. Kuko mu Kirundi bacumugane bati ayimfizi zigwaniye ivyatsi nivyo bihasigara. Ivyo vyatsi ntimava mwazabona ibindi bizogira ingorane, n'abanyagihugu bazogira ingorane. Nta kindi dukeneye ukingira umunyagihugu. Umunyagihugu niwe ariko aramererwa nabi, umunyagihugu niwe akwiye gukingirwa, kandi nta kindi umusirikare ahemberwa kiretse gukingira umunyagihugu n'igihugu. Aho ivyo mwe mu vyumva, abasirikare muje ku rwego rw'intuzeye, urumva imbere haje abanyagihugu batabagiriza ngo mwakoze kudeta. Munyumvirize neza, n'abazoza bavuye mu ishamba bafise ibigwanisho bazoshira imbere abanyagihugu batabagiriza yuko batembagaje ubutegetsi, kugira ngo abanyagihugu baba ari bo birukanye uwo mu president ariko arabatwara abacuritse, abarisha amavyigiti. Abantu 3 gusa. Reveriyano agenda aradidira guhaguruka araho, na ntuzeye na wa musaza ntuzeye Daniel Genazo ndabirabe. Mu nyuma n'uyo mugabo ashoboye mu nyuma kwereka bise igihugu cyose bagitembagaza abagabo 3. Mwese muje ngaho nyene, kwese muname, mwese muvuge ngo amina. Je nibizigira bibantu kubaho, narapfuye, ngira ngo narapfuye kabisa, ngira ivyo bazobikora. Mugabo nkiriho ntibizokunda kabisa. Ikiringo cyabyo carangiye. Hanyuma abanyagihugu kandi namwe nimugende, kubera nta muntu atabagwa atababaye. N'umwana muvyeyi nasho bavuga ati mbega mwana nibiki atarize, kubera mutekereje mwinumiye. Abasirikare bakabikora, amakunga cyo bajya ko ngo bagize kudeta. Nubwo
bo barabagwanyi boza intambara zishazisekera ngo bagomba gutembagaza ubutegetsi. Abanyagihugu namwe nimwerekana icyo mugomba, nimwerekana icyo mushoboye. Mukuru ubwoba, mukagira ubwoba n'ubundi nico kimwe. Mureke murapfa, mubandanye murapfa. Byose nico kimwe. Byiza rero mwovuga muti reka tugende twigwaneko. Kubera nimufise kiriko kirabatabara, nimufise kibagwanira. Watezwa kubagwanira niwe abishe niwe abanize. Hama muvuge muti reka tugende twigwaneko. Mu nyuma mutabaze murabe katabaza kubatabara. Hari abantu benshi barindiriye bati none dukora iki ko n'abanyagihugu binumiye. Urumva mwege mwaranumye munumye n'abandi baranuma kubera ntimubamubora ababara. Urumva Evariste azo bari mukuri, Evariste muzwa mumubeshera ibikinigi, byose azo bari sawa. Byose azo bari sawa. Aho rero urumva kandi nagomba ndababwire. Ibi bintu nimave mwaza ngo ni ibintu vyoroshe. Uko Imana yakuye abanyisirayeli muri Egiputa. Nama ndiko ndababwira nti ubu bwami nta naho butaniye nibiri muri Bibiliya. Nababwira urutonde rw'ibintu byose ngene bigiye kugenda. Evariste ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo n'umukuru n'amashinga amateka abo bantu ni mubafate mushire mu gasho mubabaze yabutunze bw'igihugu babusiza. Abanyagihugu ni muhaguruke mugende mwiyamirize ubwo butegetsi bubi hanyuma kugira ngo ibintu bihinduke. Hanyuma abasirikare namwe muje ku ruhande rw'abanyagihugu mu nyuma mutabara abanyagihugu. Hanyuma igikurikira mufate presidence ariyo muri house hanyuma ikibuga c'indege ni radio. Ibintu bitatu gusa. Ahandi hantu higwa harabagora ni mu gihugu gusa nta ngorana. Aho hantu niho ashingirwa hakorerwa amategeko. Hanyuma igikurikira muraca bafuta ibwirizwa shingiro. Gemeza abarundi bamwe abandi rikabahakana. Rimwe rivuga abamwe ryemeza yuko bamwe ari abene gihugu abandi nabari bamujeri. Abarundi bagiye hanze ntibagiye kugwa hanze bagiye gutahuka vyihutirwa. Menda kibabwira hakiri kare hanyuma inama nshinga amateka bayifute. Kubera inama nshinga amateka hazosubira kuba hindi inama nshinga amateka atariyo. Ubushikiranganji hazosubira kubundi bushikiranganji bushasha atarubwo. Gase ndevudede. Ivyo muwe muricara mubizi, ivyo baza gukora byose abo bagiyeho nta kintu kimwe, ivyo baza gushinga byose nta na kimwe kiza kuja mu ngiro nubwo bararamwe. Bagombe bateke n'amabuye ashe ntibikunda. Mvuze ubuhanuzi je ndiko ndivugira ubuhanuzi babona bati ibi bintu turabishoye tubikosore tugira iki niki sinzi ko bigikunda baragerageza mugabo sinzi. Mugabo icyonzi cyoco Imana yabaciye ku ngoma burundu igihe cyabo cyarangiye. Okay, ndabandanya. Reka ubu mbwire abantu bari mu gasho nabo. Abantu bari mu gasho nabo Imana yabantumyeho kandi. Hari abantu bari mu gasho mu mpimba. Hari abantu bari mu gasho kubera ivyaha bakoze. Hari abantu bari mu gasho kugira ngo Imana ibacishe bugufi. Hari abantu bari mu gasho kugira ngo bagende mu ishuri y'Imana. Hari abantu bari mu gasho bazovayo bagiye gukora mw'ubwo bwami buriko buravugwa bushasha. Bazoba abacamanza bakomeye batagira akarenganyo kubera babaye babonye akarenganyo ingene kameze, bazoca imanza zigororotse. Hari abantu bari mu gasho bazokora ibintu bihambaye kubwi Imana yabacishije bugufi n'ishuri babayemwo, ishuri y'Imana. Harimwe abantu bari mu gasho bazovayo arabakozi b'Imana vy'ukuri. Abo bantu baragiye kurekurwa vyihutirwa. Mugabo abantu bose bari mu gasho bose bazorekurwa bose tanu bavuyemo. Ivyo nene nabihanuye. Hanyuma muri ibi bintu byose ndiko ndavuga mu mpera yavyo hariho umugwi munini ya w'impunzi uri hanze uzoba wamaze guhunguka bashitse mu gihugu cy'u Burundi. Mu nyuma harimwo umusirikare
azotwara umwanya mutoyi. Nagomba ndababwire uwo musirikare yambaye umubiri kandi n'umwana w'umuntu. N'abasirikare mu vyumve n'abantu mwese n'abantu mwese mu vyumve. Ari nka hamwe agiyeho mu nyuma akaca avuga ngo ko yashitse kuri iyo ntebe akaca agomba kuyigumako. Nagomba ndababwire azoba kwegeye abarundi bazokwinjira mu vyago gusumba n'ivyo Evariste Ndayishimiye yarimwo. Kubera ni igihe c'Imana nyene, Imana iragomba yuko ivyo Imana yasezeraniye abarundi bishikwako.